bacu mujye kuturaba twebwe natwe dufise tubani benshi babigize mugabo ntabwo biyumvira kuza kuturaba mwebwe mwaretse akazi kanyu ibyo mukora byose mukavuga muze kuturaba twebwe natwe dufise tuba ingene mwigoye mugaheba umwanya wanyu wose kutuza kuturaba twebwe Imana ibibahembere akazi kanyu kose mukora Imana ibangereze umugisha Imana ibahe uburambe bwose bw'isi twebwe natwe dufise tuba tuzokoma tubasengera ku Mana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Berry Music iki gikorwa ntagikoze kubera ari muri Canada. Oya Berry Music kuva kera kuva no mu buto bwiwe yamya uri umuntu akundana. Afise umutima w'ikigongwe, afise umutima wo gutanga. Naho atari bwaronke ivyo iyo bafise peut-être ubunye canke ico igihe yarakiri ino atari bwashobore gushika kuvuga ati ndafise ibije nk'inye ndafise kiniki nutwe yarafise duke igihe yarakiri ino yaradusangira n'abandi ubu rero ari hariya anye Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kuvuga yuko amahoro y'Imana abane natwe twese turi ngaha. Jewe mubona ngaha mpagaze aha imbere y'abana n'abana b'imfuvyi. Je nitwa Banyikwa Jean Pierre Batazira Ramadan. Umurongozi w'iki kigo cy'abana b'imfuvyi igitambara kijya mubona hari ya Kiyange One Orphanage. Ni ishirahamwe ryitwa Biasovepede, ni ishirahamwe Islamique mugabo si ishirahamwe Islamique Comtel kubera ari ikigo cyakira abana bose atabutandukanye bw'amadini canke ubutandukane bw'irangi twovuga yuko ngo umuzungu canke inde twe twakira abana bose kubera abana bose abana b'imfuvyi n'abana b'igihugu kandi n'abana b'igihugu. Hanyuma je umurongozi ikigo cyo ngaha ni kuvuga yuko duhaye ikaze bashitsi bacu kuza kutugendera muri iki kigo cacu muyumva amahoro.
mwumva umutekano atangorane nimwe zihari, dukunda abashitsi, nimuyumve yuko muri kumwe na bene wanyu. Tuvuze kandi kari mu kigo cyacu Kiyange One Orphanage. Hanyuma kuri iki kigo cyacu mfise abana 45, ni kuvuga yuko 31 n'abakobwa 10 n'abana b'abahungu, vuga yuko 31 filles et puis 14 garçons, bose hamwe baca ba 45. Abana bose bangaha nyene, hano miri wabo yo chambre ni chambre A, chambre y'abakobwa, ijana ni chambre B y'abakobwa, ni toilette yabo hariya, baratandukanye n'abahungu. Hanyuma ni chambre C y'abahungu, nabyo ni toilette yabo ni hariya. Hanyuma ya chambre mbona ni chambre y'umukuru wa ubakurira dada wabo, mugabo si hari, yagiye ku ishure kugira cours du soir. Ni umwana twareza akiri muto cyane, ubu ageze muri deuxième paramédical. Biko biraza buke buke, ni wagiye kugira cours du soir. Hanyuma abana bose nga bariga, bose n'abanyeshuri, kiretse bakiri bato ni bataratangura ishuri. Hanyuma ikindi naco rugunda kuvuga kenshi ngaha, twe turanezerwa cyane tubonye abantu batugendera ngaha, nawe atakintu kimwe batuzanira, bakaza gusanga bakaturamutsa tukababona gusa, abana baranezerwa cyane. Kandi sikuvuga yuko mpaka muzana ibintu byinshi cyangwa ibiki, urashaka kuzanganya nukabaramutsa, abana biyumvamo ku mutima yuko bafise ababakunda, bafise abakuru babo, bafise abamama babo, kubera mama babo ni mwebwe nyene, abapapa babo ni mwebwe nyene, mugabo ikiri hejuru ni Imana yo mu ijuru. Hanyuma ikini naco kiri ngani kuvuga yuko undo kivuga kenshi ngaha, twebwe ngaha nituvuga yuko na mubayere dufise ngaha. Ubu tugomba gukwiza imyaka ibiri hamwe n'inusu turi nga muri iyi nzu. Ni kuvuga yuko tugenzwa n'iki? Ninde umubayere wacu? Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Imana, niwe umubayere wacu. Nukumwe no munsi ukuntu mwazaniye akantu uko bimeze ngaho, ibiro 2 bitatu, hari umuceri, hari ibiharage, hari amavuta, hari ikintu ko abana babaho, abana mubona ngaha. Turakunda guhura n'ingorane zitari nge, n'ingorane z'ingwara, mugabo nazo nyene bisanzwe. Ahantu hose ari ingwara irashaka gushika, mugabo irashaka kudushikira, mugabo Imana ikabifasha bikava mu nzira. Ico kintu turashimira cyane Imana kubera shaka kwidoga kuri ico kintu. Hanyuma tukafise abana 3 ngaha biga amashuri yabigenga. Twavuze yuko uyo yagiye kugira cours du soir, ibigango kuri ACMB, ni kuvuga yuko nabo nyene arigiye tugira ingorane ikijanye na minervare yabo. Mugabo kenshi biraca kuvuga yuko bishitse, mugabo Imana ikabikora, minervare ikaciboneka. Ikiretse gusa uja mu dadu uja akuze, uwa twatanguranye akiri umwana, uwamaze gukura wo muri paramédical, tugira ibibazo igiye bagiye kugira stage, no tusanga bisaba tumutekera amahera y'ingya akoresha ukwezi kose, transport amwe n'ibindi, mugabo navyo nyene Imana irabikora bikagenda neza. Twagoma ndushikirize n'abandi, mudushikirire n'abandi ari imbere, mubabwire yuko ari ikigo cy'abana b'imfu mu Kiyange ya mbere, ukuntu bazi ingorane z'abana ukuntu zimeze. Umuntu wese icyo afise arashaka gufasha abana bijanye n'ubushobozi. Ngomba kurangiza ashaka kuvuga menshi, ikindi cyanyuma gushaka kuvuga ni kijanye na pave amwe na gusimanta ari imbere y'imijyango. Bavuze yuko amazu yose yegereye amabarabara ategerezwa gushira ko pave cyangwa isima. Twebe kugeza muri isa turaronga badufasha kugira ico kintu kive mu nzira. Hari abantu batubwiye yuko twaratanze ama message ku bantu ufise umufuko y'isima. Urabona abantu bazi kuzana, tumaze kurongera imifuko 3 y'isima na devirije asaba 15 sacs de sima hamwe n'amabuye hamwe n'ibindi. Turagerageza kurondera kuca ija no hino, turabukuntu natwe twusiga twakurikiza amategeko y'igihugu kuntu badusavye yuko tubikore ng'abandi. Mugende mutubwirire n'abandi ufise n'agafuko y'isima cyangwa ufise amabuye, ufise gravier cyangwa iki, nadufashe natubwira natwe dusige ari imbere. Imana niyo zobaye natwe tuzoba tubaha, natwe tubaha ni Imana yonyene mu ijuru. Murakoze cyane kandi Imana ibayezagire.
karibu kandi mu kigo cyacu Kiyange One Orphanage. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebwe abana b'imfubyi bo mu Kiyange cya mbere turakengurutse mwebwe mwumvira uno munsi kuza kuturaba kureka ibikorwa by'uno munsi byanyu mukabihebera twebwe abana b'imfubyi naco dufise tubaha tuzokwama tubasengera ku Mana. Twebwe abana b'imfubyi turaryoherwa cyane iyo mwebwe abagenzi bacu mujye kuturaba. Twebwe natwe dufise tubana benshi babigize mugabo ntabwo biyumvira kuza kuturaba. Mwebwe mwareze akazi kanyu ibyo mukora byose mukavuga muze kuturaba. Twebwe natwe dufise tubaha ingene mwigoye mugaheba umwanya wanyu wose kutuza kuturaba twebwe. Imana ibibahembere akazi kanyu kose mukora. Imana ibangereze umugisha. Imana ibahe uburambe bwose ku isi. Twebwe natwe dufise tubaha tuzokwama tubasengera ku Mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bona twebwe turagiye kwa turi mu kino kibanza. Sawa. Turagiye kwa turi mu kino kibanza cyo mu Kiyange ya mbere mu kigo ca Biosovepad gisanze kireze abana b'imfuvyi. Ni kuno munsi nyene igenekezo rya 2026 kwezi kwa kane bien sûr aho umuririmbyi Berry Music afise isabukuru. Berry Music rero kwino sabukuru yiwe nubwo atari hafi aba bose mubona ngaha anyi novuga yuko aramufasha mu bikorwa bigenda bitandukanye nkuko kandi mubona ko abantu bagenda batandukanye. Kwino sabukuru yiwe y'amavuka yavuze ati sinogira nka kumwe abandi babigenza, ngende mu restaurant, ngende mu bubare, ngende mu vyiniro kugira ngo nishimishe ninezereze. Yaravye avuga ati na jewe ndakwiye kwicarana n'abadafise canke n'abatikwije muri bina biriya. Ikindi naco nuko nubwo atari hafi y'igihugu yaravye aravuga ati mu gihugu iwacu ndahibuka akazi kanje k'umuziki nigakwiye kuva mu muziki nkaguma mu muziki gusa, n'igihugu kirategereje kumenya ico ikizova muri jewe. Nico cikiro cuno munsi Berry Music yumva aravuga ati mu ndonderere ahantu hari abana twosangira dusangire mu mutima naho mu mubiri tutari hafi tihama mugende mu banshirire tujya tuganuke nkuko mwatubonye ngaha turimo ibifungurwa turimo ivyo kunywa tariko kandi mu bansigiye n'ijambo nimwaheza kubaha ibibafasha mu mubiri mu bansigiye n'ijambo ribafasha ku mutima bumve yuko atari bonyene kutaba hafi y'abavyeyi. Abavyeyi nubwo batari hafi yabo ntibisigura yuko ari bo bonyene. Abana rero bumve yuko turi kumwe mu buryo bw'umutima nubwo mu buryo bw'umubiri tutari kumwe. Ni muri ino mpamvu rero mubona turi ngaha anyi team novuga ko ari team Berry Music. Uyu manager Young Babu ni manager wiwe. Hano kandi harimo n'undi atashimye adakunda ngo kuboneka cyane ni sister wiwe nuriya n'uyu voilà niwe twazananye n'abandi rero batandukanye bari muri team kugira ngo tuze gufasha bano bana gusangira dusangire hamwe mu tuduke twabonetse. Rero nibaza yuko mwoduha umutima mukatwima umubiri ibintu bigaca bigenda neza. Mu mwaka tugiye kumana ngaha twifuza yuko byazogenda neza kandi koko birazogenda neza. Kubw'izina rya team Berry Music twashimye kandi kuba mwaduhaye ikaze na karibu ngahanye muri kino kigo nubwo biruko. Hama kandi na twebwe nk'abanyamuziki reka cyo tugira ko duhamagarana bagenzi bacu basanzwe ari mu kino gisata c'umuziki bijukire kumva yuko bohaguruka ku bwa batoya babo ku bwa bakuru babo no ku bwandi bagena batandukanye ku bibazo bitandukanye.
tubashimira cyane rwose mwakoze kuduha ikaze. Numva umenga twarangiza tunabaha n'amashi kubera yuko si urugamba rusanzwe muba muri ko murakora, burya kwifasha abana bangana nk'uku bakiri bato bakina amabezwe yose ku ishure ku munsi mwavuze ibibazo byo gufungura, mwavuze ibibazo by'amashure, mwavuze ibibazo by'imiti, mwavuze ibibazo kandi by'amapavumari anyu, muri make muri rusangi ntihobura ibibazo, ako kandi twabakomeza. Nibaza yuko biciye muri twebwe ntazobura abandi baza ngaha, biciye muri Starboy ntazobura abandi baza ngaha, biciye n'umuntu wese ari ngaha ntazobura abandi baza ngaha. Reka rero tubashimiye cyane gose, tubipfurize n'ibihe byiza, tudukeya twarose tuduhe umutima ntituduhinda, muzogira ibihe byiza muryoherwe.
kata keke ture, kata keke ture, kata keke ture, kata keke ture, kata keke Yes, of course turi Kiyange ya mbere neza na neza nico kibanza turimwo, ariko kandi turi mu gikorwa kidasanzwe. Turi ku munsi w'Imana. Ku munsi w'Imana abaja gusenga baraja gusenga, ariko n'abakora ibikorwa vyiza ntiboreka kubikora kubera ko ku munsi w'Imana ukacukora n'ibikorwa vyiza bari ibintu vyiza cyane, abari byo gushima. So turi muri orphelina idasanzwe, orphelina irimo abana barenga 30 na abakobwa na bahungu. Ejo bashobora kuvamo ikintu kizima, bashobora kuvamwo abaministri, bashobora kuvamwo abapresident, why not, byose birashoboka. Ariko kandi igikorwa kiba cyateguwe n'abasanzwe bari muri staff ya Berry Music, ariko nyene igikorwa canke washizemo imitahe wagize agakora mu mufuko bakavuga ati reka kumbure kino gikorwa ndagikore. Ni Berry Music, muramuzi no mu baririmbyi novuga ko igihugu novuga ko gifise kandi abaririmbyi beza cyane, abanditsi beza cyane. Ariko muri kano kanya turi kumwe n'umusista wiwe. Of course no musi Berry Music ntari mu gihugu ciza cy'u Burundi, ari mu gihugu ciza ca Canada, ariko ku ruhande rwiwe kubera ko twe nturagira kugira tubone ko ari ciza ku ruhande rwacu, ariko ku ruhande rwiwe nibaza ko cyabaye igihugu ciza kubera ko urumva ko aguma yibuka abarundi ndetse n'abarundi kazi bagenze. Turi kumwe na sister wiwe, reka tumuramutse asa neza. Kumbure bavuga ati umuryango uvamwe abantu baba artiste, hari ukuntu usanga n'abatonya babo bakuru babo usanga nyene ubuzima bwabo nyene ari ubw'iki artiste ukuntu abona ukuntu asa neza, yambaye n'amarori meza. Of course kumbure hari n'igihe usanga ari nakado yavuye hanze. Turakora mu kije sister wacu Nenda baramukije cyane. Misi Dimanche ubere uko cyanye ni kubera turi muri kino gikorwa. Oya, misi yose Dimanche na mambere uguki. Uri yaranje ukavuga ati Dimanche kabisa. Umunsi w'Imana namasa neza guki. Noronse umunsi w'Imana gusa misi yose namasa neza. Kabisa babita bande. Icyo tumaze kumenya no kuri sister wa Berry Music, ariko natwe twifuza kumenya amazina yanyu kumbure icyo byo dufashe. Nitwa Melvin. Ndi mukuru wa Berry Music. Berry Music ni wankurikira. Wewe uri mukuru wiwe? Ndi mukuru wiwe. Ni mutonya wawe? Mutonya wawe. Kumbe biriya byanwa byose afise cyari umubebe. Cyari muto. Cyane nakoko ni byari mutuvuga ati oya. Sasa riva ku cyuma, kumbe ugasanga mutama we yarafise byinshi. Ego. Nawe nyene yarabufise. Urumva yaramutwaye. Ntiyari kubura icyo atorana. Nuko je Berry Music ndamuzi kuva kera gitangura umuziki, ariko nka sister wiwe sinabwa kubone cyane nyene ugaragara cyane. Kubera iki havuyemo umwana umwe abari wakunda social media kuruta abandi bose. Oya. Oya. Oya, sinkunda kugaragara cyane ku mantuze marezo sose. Aho gusanzwe uba hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi? Ego mba ngaha, je ndi ngaha, ni najewe ndi ngaha kubera abandi bose bari kumwe na Berry Music hari. Hasigaye wewe? Ego, ni je nsigaye ngaha. Havubu uzodutoroka kabisa. Aho uzotubwiye tuguherekeze. Ego. Bari bikoze. Ego. Tuguherekeze bazo twibuka. Umunsi naja muri Canada baramperekeje. Wari wakubitiyeyo nawe? Oya, kubera ko sinibaza ko hari umuntu yibagira umuntu yamuherekeje kuri airport mu gihe agiye mu mahanga. Bavuga ati umunsi nafata indege zari tariki izi abantu twari kumwe nabo basi nzoje muri palmarès yawe. Nzo gushira mu ivarize. Mu ivarize y'ababigikunda kozigiramo cyane. Kabisa iki ni igikorwa kidasanzwe Berry Music yajeje gukora, ariko kuba gikoze nca mvuga ati
kumbura amaraso ya Berry Music nayawe ni nkaco kimwe kubera ko mwese muva ku mupapa umwe n'umumama umwe. Numva shaka kumenya kino gikuba cyo gufasha kuri Berry Music yoba gikoze kubera ko ari muri Canada cyanye mu mibereho yanyu mu muryango w'iwanyu oba ari ikintu mukunda gukora cyo gufasha kumbure mugasangira n'abandi, ndavuga batishoboye, imfuvyi n'abafakazi ibintu nyinshi. Okay. Berry Music iki gikorwa ntagikoze kubera ari muri Canada. Oya, Berry Music kuva kera, kuva no mu buto bwiwe yamya uri umuntu akundana. Afise umutima w'ikigongwe, afise umutima wo gutanga. Naho atari bwaronke ivyo iyo bafise peut-être ubunye canke ico igihe yarakiri ino atari bwashobore gushika uvuga ati ndafise ibije nk'inye ndafise iki nutwe yarafise duke igihe yarakiri ino yaradusangira n'abandi. Ubu rero ari hariya anye peut-être ko Imana yaramufashije ishobora kumugwira mugururira ashobora kuronka utwisununuye kurusha igihe yarakiri ino kabisa. We nyene niwe yavyiyumviriye ndavyibuka atangura kubimbwira bien avant. Yarambwiye ati kuri anniversaire yanje nkeneye kuzosangira n'abana b'imfuvyi batishoboye, nico gikorwa numva nkeneye gukora. Arabimbwiye ndambwira ati se nukuri ni ikintu ciza vraiment ndagushigikiye. Ego rero muri iyi minsi yarantelefone arabimbwira tavugana na Young Babu arambwira ati meme dimanche uribuka programme ihari ndayibuka bimeze gute, ndamubwira ni jewe gutya na gutya nta kibazo uzontora aha tuzogenda aha nta kibazo. Ego no musi rero Imana yadufashije twavyutse mu mahoro twavyutse neza twaje gusangira isabukuru ya mutoyi wanje n'abana b'imfuvyi hano mu kiyange ca mbere. Batwakiriye neza n'umunezero mwinshi n'amashi menshi nukuri birangyoheye. Ukuntu ariko uravuga ngo ntabwo ushobora interview ariko nkaca mbona ukuntu nyene vyitwaramwe neza. Okay, mugagire ndagize ko asimenyereye ibintu by'abagabo. Era nakimwe ni bo. Ego, ndaryohewe nanje, ndaryohewe. Twizere ko nawe anytime isabukuru yawe uzoyihembariza hano cyanye. Ego, reka tuvyizere. Nubwo tutohashika ariko ukahaca ukavuga ati mukiyange hari yandafise abana. Imana izobidushoboza. Kabisa. Ego. Urumwe mu bantu bo baramuteye intege kumbure Berry Music igihe yatangura career yiwe ya music. Ego, bon, Berry career yiwe yatanguye akiri umwana niba twegetse kumva no muri interview akiri umwana muto yamya kundi ibintu byo kuri barakunda gusubiramo cyane Mr Nice canke Kiduma agafata ibintuze akavuza indirimbo imiziki agashiramo agasubiramwo, donc yamya kundi ibintu byo kuririmba kuva kera. Ego je rero sinigeze ntangara ndamubonye agize irya career yiwe y'umuziki. Yamya ari umuntu akunda kuririmba no kuri akunda ibintu by'umuziki akunda abaririmbyi hama nawe Imana iramufasha biramwerera araba umuririmbyi kandi aramenyekana. Mu gusozera umwe mu muziki ukunda afite imiziki myinshi of course Berry Music umwe mu miziki usanzwe ukunda mu miziki yiwe uvuga ati uyu muziki kabisa yarankomye niyo ndi mu rugo numva umenga niwe noguma numviriza cyane gusumba ibindi yose. Kumburetse tujya no kuri Young Babu manager nawe agira icyo avuze tubaho tuja mu kazi rero. Imiziki ko ndayikunda yose. Yose urayikunda? Ariko dogre zirasumba sumbana. Bo indirimbo yiwe gushika n'ubu unye itazopfa ivuye kuri page vraiment nkunda no kumviriza ni Angelina. Baby you're my type Angelina. Te amo. No barayizi. Muciye mutwega murayizi. Jeni kundira Merana, baby Merana. Kabisa mu bwami bwa Star TV turi kumwe na manager Young Babu. Rero nababwiye ati aha twako turavugisha amaraso ya Berry Music. Ariko ubu naho tugeze kwa manager Young Babu, big man, big boss, big mind, big strategy. Saza ucha kwita kabisa. Umeze neza Young Babu? Ego je meze neza. Ngabo Jesse shakwe. Sikunda kuvuga. Nukunda kuvuga. Ariko reka rero tuvuge gatonye. Ibikorwa bimeze gute bya Berry Music ku barundi turi hano kubera ko nawe ari muri Canada unatubwire n'uburyo mukorana kuri uno munsi mu gihe ari muri Canada
uri mu gihugu cy'u Burundi. Byari byoroshye cyane mu gihe ari hano kubera ko mugwa mubonana, uno musari muri Canada uri mu gihugu cy'u Burundi. Ibikorwa bimeze gute, mukorana gute, la communication bimeze gute muri rusange. Twebwe abakunzi be tuba turi hano mu Burundi, umuntu tuzojya umuhari tubonye ni wewe, tuzovuga ati turiko turabona Berry Music ari kure, tuzofata amashati wewe. Bimeze gute muri rusange? Starboy, Yo. twebwe SPE kuva 2020 gushika uno munsi twebwe communication 100%, ibikorwa ni 100%. Je ndibaza ko umuntu wese ari muri industry arabibona, si ibintu byo kuvuga. Ari abaririmbyi benshi bashise Europe cyangwa Amerika bacaye mu muziki, mugabo Berry we gushika uno munsi ariko arawukora, kandi n'ubu vuba cyane tugiye gusohora ikindi gikorwa. Après My Lady na Big Fizzo ari ikindi gikorwa kiraje, abantu bitegure anytime soon, ibikorwa birabandanya. So je ndashobora kuvuga ko communication ni 100%, ibikorwa ni 100%, c'est tout. Ariko nibaza ko numva shaka kumenya itandukaniro ryo gukorana nawe ari muri Canada n'igihe mwakorana ari hano. Difference iri hehe kumbure? Difference ni presence gusa y'umubiri, mugabo ibikorwa ni kujya nyene. Ategura kugarukaho kumbura dutemwa akantu ari hano Very soon. Very soon. Kuko turarindire dokima ibonetse, very soon baramubona nga kabisa. Berry Music musaza kabisa. Yes, woni Young Babu ni wasanzwe akurikirana ibikorwa bya Berry Music, ariko hari akantu uvuze ni SPE. Bisigura iki? Iga isigura Sound Power Empire Entertainment. Ni kuvuga ko Sound Power. Power. Akweli saje muri manani yanyu ko nama mbona postinga Berry cyane. LC Greater. Nkunda kubona postinga Berry Music zatari. No. Kuvuga ko LC Greater ari muri Belgique. Ari muri Belgique, ari muri Germany. Ari Germany. Allemagne. So LC Greater ugani manager wa Berry bukeye bwije, si kuvuga ko ibikorwa mpaka ngo amupostinze ngo canke ibiki n'ibiki. Ico twe twarura ni communication entre artiste management. Ugani manager wiwe, so umwanya wari we wese ari present ku bikorwa bya Berry. Gusa je ndibaza ko kubera ari mu journaliste ari igihe nashaka kwerekana ko ari ino cyangwa ino, mugabo ni manager wa Berry anytime. Reka renda abashimire kwa kino gikorwa novuga yuko mwakoze kumbure muri timu yanyu uzokora anniversaire wese ngirazora yicisha ngaha Mercredi tutakuja tuone basi hata picha basi, si ndio? Picha basi angalau tupate picha tuposte hata kwenye status zetu, tuvuga ati sita wa Berry nawe yageze hariya kabisa, ndio byagenze neza. Nibaza ko Berry yavyumvise ashobora no gushiramo aga sponsor. Sponsor ya Savana. So abakunzi ba Star TV rero iki gikorwa twakoze nimba bishika tukazana kamera ntituba twifuza ko kumbure dushira kuri YouTube yacu kugira tubone ama views, ni kugira dutange canke tugire ico bita motivation ku bantu. So urumva ko bakeneye imifuko ya sima kugira bashobore kubaka neza hano, urumva ko abana ba hano baba bakeneye gufungura, nabonye ari abana bafise indero, ibyo dushobora kubabonamwo abandi bantu bakomakomeye, dushobora kubabona babaye abantu bakomeye kabisa, ivyamamare babaye aba journaliste, babaye ba Starboy the Ship baje inyuma ya kamera. So rero nibaza ko abantu mwese mukurikirana Star TV iki ni igikorwa cyiza, bakwiye kubera akarorero keza abandi, kuko deja bamaze kugikora igikorwa cyagenze neza. We need abandi bantu bashobora kuza hano kubera ko babonye video. Bidukeneye abantu baza kuraba views gusa, ngo views zigeze he cyangwa aza kuza kuraba ikintu kugira yongereze views kuzo abonako. Dukeneye umuntu aza kuraba ino video hakaba ikintu bita motivation, bigatuma nawe avuga ati reka nanjye shike muri kiriya kibanza kumbure nanjye kugira ndabe icyo noterera. So Imana ibahezagire. Amazina yanjye ni Starboy the Ship.
woba wifuza gushaza canke kubegwa, karibu cyane muri Red Velvet dugukorere izo service kugira ushobore gushaza no kubegwa. Dusanzwe dukorera kuri Avenue de la France kuri building bise Bicor. Musanzwe muyizi iyo building neza na neza ikaba iri hafi ya Mutima Bar. Dufite service nyinshi zitandukanye muri Red Velvet: makeup, manicure et pedicure. Dusanzwe ndetse dufise n'amaperike atandukanye y'ubwoko bwinshi butandukanye ndetse n'amabara atandukanye. Ushobora kuza ugakota iperike wishakiye, ushobora kuza bibaye na ngombwa ukanayigura ukayitahana mu rugo burundu. Dusanzwe ndetse dufise abakwafere bavyigiye hanze y'igihugu, abakwafere bafise uburambe muri kano kazi ndetse bamwe bakoze za South Africa. Muri Red Velvet rero dufise vyinshi byo kubakorera, dufise service nyinshi zo kubakorera kugira mubegwe. Mwa wifuza gutwista dread zigasa neza cyane, karibu cyane muri Red Velvet. Mushobora kuduhamagara kuri ino nimero ikurikira kumbure kugira mushobore gusaba umwanya canke wifuza ko banagusanga mu rugo bakanahagusanga. 66 30 74 90. Izo ni nimero mushobora kuturondera ko muri Red Velvet. 66 30 74 90. Ahama service zanyu zikagenda neza. Karibu cyane, murakoze.